Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho imisi yose kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'ayandi makuru agezweho tubahayemwo kaze aho muherereye hose. Reka tuyatangurire kw'itangazo ryatanzwe n'igihugu c'u Rwanda cishura kuvyagirije vy'uko ifise uruhara mw'iterwa ry'ibisasu vya grenade rimaze imisi ribaye mu gisagara ca Bujumbura. Kigali yagize iti Burundi burafise ingorane n'u Rwanda, ariko u Rwanda nta ngorane bufise n'Uburundi. Ivyo biri muri iryo tangazo ryasohoye ku munsi w'ejo kw'itariki ya 12 Rusama 2024 n'ibiro vy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda. U Rwanda rugasaba leta y'u Burundi rero kudafatanya ico gihugu n'ibibazo vy'indani mu Burundi. Mw'ijoro ryo ku munsi wa gatanu n'igenekezo rya 12 Rusama niho hatewe ibisasu vyo mu bwoko bw'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bisasu rero vyatewe ku gituro c'amabisi cahoze isoko nkuru ya kera ya Bujumbura hamwe no muri zone Ngagara buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ubushikiranganji bw'umutekano bwatangaje ko amatohoza yerekanye ko abatera ivyo bisasu bahabwa inyigisho n'ibikoresho na leta y'u Rwanda. Ariko rero hari inkuru rero n'ubundi zibandanya kuvugwa kuri ivyo bisasu biriko biraterwa mu gihugu c'u Burundi. Ni navyo rero tugiye kwibandaho ku buryo burambuye. Hari uwitwa Rutare kuri Twitter ubwa mbere nibwo yateguje abantu ko ibara riza kugwa. Inyuma y'amasaha 5 nabitangaje ku rubuga rwa Twitter Bujumbura hatewe ibisasu. Ubu naho rero ubwo yabitangaje yasubiye kugarisha abantu ndetse biza vyongerekana ku vyatangajwe na Bob Rugurika yavuze ko hateguwe ikindi gikorwa kigayitse co gutera grenade mu gisagara ca Gitega. Uwo Rutare yatangaje ko mu gisagara ca Bujumbura ibara riza kugwa. Yasubiye kwandika kuri Twitter agira ati chers amis à Bujumbura n'ahandi, umutekano umeze nabi cane, buri wese yicunge acunge nabiwe. Ntimusamazwe n'amarementanya y'abategetsi, bimaze kuba kenshi bagatera mu bubare, mu ngo ahahurira abantu benshi, bica abazira ubusa bagahitana abandi babibegetseko. Mwicunge harababa. Hari uyundi nawe yanditse kuri Twitter agira ati sérieusement abantu benshi bamaze gutanga iyi version kandi ifise sens kurusha ya ndirimbo y'abasendedefted. Abantu berekanye bose bari bamaze indwi zirenga zibiri baratwawe n'iperereza ry'u Burundi, none babagaruye bavuga ko aribo bateye grenade baziteye bafunzwe se. Ubwo uwo yari yishuye wiyita umuhanuzi kuri Twitter. Uwo wiyita umuhanuzi kuri Twitter we yari yanditse agira ati reka ndababwire uko ivy'amagrenade vyatunganijwe. Tango yagira ati haheze imisi mu Burundi hari ingorane zidasanzwe z'ibitoro bigatuma abantu babura bisi. Mu minsi ihezeho harashitse aho no ku gituro ca bisi haba hagaragara ata modoka, ngira mwarabonye amafoto aho polisi yafata ikinga abanyagihugu bagapakirwa nk'indagara muri kamyo. Ndayishimiye amaze kubibona abona iyo myidogo myinshi ku banyagihugu, kandi benshi ibi bica bikurikirwa n'imyidogo mu nzego z'umutekano. Niko kwiyumvira ico yokora kugira abarundi bavyibagirwe ntibabivuge. Ubwo wiyise umuhanuzi rero akaba yabandanije agira ati yahamagaye utwara iperereza ku Kirimba baraganira, niko kumvikana ko botera amagrenade ku bituro vya bisi, gutyo bagatera ubwoba abantu ntibasubire guhombera bisi maze ingorane zo kubura bisi zigabanuke. Abateye izo grenade ku matohoza tumaze gukora bose n'abakozi b'iperereza. We niko rero yatangaje. Ivyo bimaze gukorwa, umupira baciye bawuterera Pierre Nkurikiye kugira avuga za théâtre ziwe avuga ngo n'amatohoza yabaye. Nkuko rero bisanzwe haca hafatwa aba ex-FAB kugira ngo bicwe kuko umugambi wa CNDD-FDD biteganya, hanyuma bagirize ba Pacifique Nahazwe canke u Rwanda. Mbega ushaka gutera grenade uzitera hafi y'ahakorera polisi? Mwibuke ko aho essence iheruka kubura cane ari naho bazanye ivy'igitero co mu Gatumba ngo abarundi bibagire. Aho Ndayishimiye yihendera. Uwo muhanuzi rero nkuko yise kuri Twitter yagize ati umubabaro abarundi bafise ni mwinshi kandi ikibatera
n'intwaro yiwe mbi. Ivyo akora abarundi twese turabibona ko ataco ashoboye mu bijanye no gutwara canke gutunganiriza abantu bato bato, vyiza yoreka gusongera isibe mu kongerako amagrenade. Igipolisi ngo cananiwe gufata abivye iredi 54 kandi bazwi na perezida, bazi kikananirwa gufata abo aheruka kuvuga ko bari amahera y'ibitoro. Ni gute cofata winyegeza atera grenade nimba vy'ukuri abaho? Iyo buba ubwumwe bwari ikindi, ariko siko biri, twese turi maso. Nivyo bibandanije kuvugwa rero ku bitero biriko biragabwa mu gihugu c'u Burundi. Numvise rero ko hari abagabishije ko n'ubundi umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa mu ntara ya Gitega. N'ubundi ngo hoba harategekanijwe guterwa amagrenade kugira ngo abantu abe ari vyo bahugiramwo ibibazo vy'i Burundi ntagire ubusubira kuvyiyumvira. Reka tubandanirize rero ku yindi nkuru ivuga ku kungene abarundi babandanya kwicwa muri Afurika y'Epfo. Hari inkuru y'imibabaro rero yaraye imenyekanye ivuga iganwa ry'umurundi azwi kw'izina rya Claude yishwe ejo ku mugoroba kw'itariki ya 12 kwezi kwa gatanu 2024 mu gisagara ca Johannesburg. Ubwo butumwa bugira buti: twashaka kubamenyesha ko hari umurundi ahejeje kwicwa acumiswe imbugita zine no muri Johannesburg aho bita Cosmo muri gatandatu. Uyu murundi yishwe atashe muhira. Mu mwanya wa mbere yabonetse yakomeretse cane aho bamucumaguye mu nda mu rubavu. Mu gihe rero hari abari barikiriko baramutabariza ngo bamujane kwa muganga, twaronse ubutumwa ko ahejeje gucikana. Dufasha kubimenyekanisha muzoba mukoze cane. Mw'idondo rero w'uyo muhisi nturamenyekana, gusa rero turahujije n'umuryango w'umuhisi Claude. Birababaje cane kumva uwawe yagiye kurondera ubuzima mu mahanga ngo yaraye agandaguwe. Mana ibandanye rero mu bihe bitorosha abantu barimwo vyo kubura ababo bariko baragwa muri Afurika y'Epfo. Hari iyindi nkuru iriko iravugwa cane n'ubundi mu gisata c'umutekano hamwe n'agateka ka zina muntu muri komine Butaganzwa. Hari inyankamugayo yitwa Epipode Iyamuremye yagandaguwe mw'ijoro ryahija y'ejo. Ese kwirirwa kuragana kw'ikomine mw'ijoro gaca wicwa? Ivyo nivyo rero vyashikirijwe ku wa gatandatu heze kw'itariki ya 11 Rusama 2024 aho umunywanyi w'umugambwe CNL muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza yitwa Epipode Iyamuremye. Epipode Iyamuremye yari yavutse mu 1989 ku mutumba Busokoza, zone Butaganzwa muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza. Yize amashuri y'intango y'inkango, bandaniriza yisumbuye muri college communale Nyarurama, yahavuye iba lycée communale. Yoba rero yaranize kuri lycée communale Rango. Epipode yari yararangije amashuri yisumbuye mu kazi kiwe ka misi yadandaza akabari. Mu bijanye na politike naho Epipode Iyamuremye yari umunywanyi w'umugambwe CNL. Uwo Epipode Iyamuremye yariko aritegurira kubaka urugo rwiwe. Ku munsi wa gatandatu ku murango yari yamye kuragana muri komine muri etat civile. Mu kwezi kw'indwi naho rero yokubatse rukristu. Amahirwe niyo barwankabiyago bamwimye mu kumwaka ubuzima ku wa gatandatu nyene mw'ijoro. Iganwa rya Epipode Iyamuremye reka naho tubanyuriremwo ko vyagenze. Mw'ijoro ryo ku wa 11 Rusama 2024 Epipode Iyamuremye yategerewe n'umurwi w'abantu bamusopa udufaranga twiwe baca baramwica. Bamukubise ikintu mu mutwe. Abamwishe rero bari babizi ko yama ataha ijoro kubera akazi ke ka buri munsi kamusaba gutaha bwije. Abamaze gufatwa bose rero bagirizwa ubwo bwicanyi n'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD. Maze gufatwa harimwo Ndayabona Leonard wo batazira Mamberesi, wa gatatu nitwa Claude, wa kane n'uwitwa Oniyasi, wa gatanu n'uwitwa Ezekiel. Abo bose rero bakaba basanzwe kandi bava ku mutumba umwe na nyakwigendera Epipode Iyamuremye. Izo mbonerakure rero zisanzwe zizwi nabi cane. Nyuma yo kuzikeka ko arizo zakoze ibara zarakurikiranywe baca bazisangana impuzu zazo ziriko amaraso. Impuzu zabo zanduye kubera aho biciye Epipode atariho bagumije ikiziga. Bamwiciye mu kagwati bita Kigarama i Busokoza,
baca baja kumuta hafi yo muhira iwe. Naho abashobora kuba baramwishe bafashwe, nta cizere abanyagihugu bafise ko abo bantu bazohanwa. Babivuga rero bafatiye ku njyane zagiye ziraba hagati y'urwaruka rwa CNDD-FDD n'urwaruka rwa CNL. Amabi menshi rero y'imbonerakure ntiyigera ahanwa muri iyo komine. Pepode Iyamuremye akavuga ko yari umuntu w'umunyamahoro abana neza cane n'abandi, tukaba duhujije umuryango umuhisi yoba yagandaguwe. Yandi makuru avugwa mu gisata c'ubutungane nuko sentare nkuru ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura yafashe ingingo ko umumenyeshamakuru Sandra Muhoza akorera ikinyamakuru La Nova bandanya afuzwe vy'agateganyo. Ni nyuma yaho rero arengutse kuwa gatandatu Rusama, sentare rero iriko irasuzuma ko yoburana yidegemvya canke afunzwe. Bamuburanira rero bamenyesha ko bategekanya kunguruza. Abafungiye mu ibohero rya Mpimba kuva kuwa 18 Ndamukiza, akaba akurikiranwa ku vyaha vyo guhungabanya iyubahirizwa ry'imbibe z'igihugu hamwe no kugira urwanko rufatiye ku budasa bw'urukoba, ubwoko canke amamuko. Hagaritswe ku itariki ya 13 Ndamukiza, ni nyuma yaho yari yitavye kuri telefone wari yemeye kumuha amakuru mu ntara ya Ngozi. Bamuburanira rero bakabona ko akwiye kurekurwa nk'uko babitangaza. Ibindi nk'uko twabibandanirizaho, bamwe mu banyagihugu basaba ikigo BBN kijejwe kuraba ubuziranenge gusubiramwo gusuzumwa zimwe mu nzoga zitekeye mu ducupa twa plastike nka Sapporo n'izindi ko zitagira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Bemeza ko bamaze imisi batora mu miserege n'amabarabara bazihereje bagata ubwenge. Abanyagihugu rero bakamenyesha ko muri ino ndwi hatowe abantu 4 ku mitumba ya Kiremba, Nyavyamo, Kwitaba no mu gisagara ca Bururi. Bemeza ko rero bazivuvudukira kubera babuze ibinyobwa vy'ishirahamwe Braludi, bavuga ko haheze amezi 2 bitaboneka. Barisaba rero gukora ko rishoboye bisubire kuboneka. N'abajejwe intwaro rero bakaba bahanura abanyagihugu kwigerera ababonye uko bibagirira nabi bagahamagarira kubiheba. Reka duhereze rero mu Kayanza. Ihinguriro ry'icayi ryo mu Rwegura muri komine Muruta bivugwa ko ryahomvye amatoni 89 y'umwimbu muri ntwarante uyu mwaka turimwo wa 2024. Urirongoye agasigura ko ryaturutse kumwe mu bakozi baryo yahaye abandi intumbero zitarizo mu bijanye no kwakira, gukurikirana no guhingura umwimbu. Richard Nahayo yemeza ko wagirizwa ari mu minwe y'ubutungane. N'umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'icayi OTB akaba asaba ko uwukoze ikosa rihanirwa ku gatwe kiwe. Alexis Girokushaka yisunga ko ari abakora nabi bibaza ko bizokwega ishirahamwe canke bizokwegera ishirahamwe canke umuyobozi mukuru akagira ati umuntu arabazwa afise igikorwa ategerezwa gukora, iyo atabikoze neza nk'uko yavyemeye kubikora ariko arasinya kontara arabibazwa. Remicisha Hayo ni buramatari w'intara ya Kayanza aherutse kuvuga ko adatahura ingene iryo hinguriro rihanzwe n'ibibazo bitari bike harimwo n'ubukene bw'ibikoresho kandi ryimbura umwimbu w'icayi utari muke ukanashoka hanze. Aha umuyobozi mukuru wa OTB akaba ahumuriza ko vuba bizoboneka. Banywanyi bacu, naha duhereje amakuru twari twabateguriye muri uyu mwanya. Musabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Ubandanye ukurikirana Hejuru TV, amakuru n'ibiganiro tubagezaho tubatoreza byinshi ku bivugwa muri politike, atekazira muntu, ubutungane, umubano, tukibanda rero mu Burundi hamwe no mu bihugu vy'ibiyaga binini. Jana kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonako.